Nabusinya ko manase meze neza hewe umugabo wanjye yankunda kweli naho akazi ko mu gitanda bagakora neza warakoze hewe wa muti wampaye ntagaruka mbagira umugabo wanje ahubwo ngombwa ukamatungika kwitwara faranga kuri mikashi wa muti ntagaruka mbagira umugabo wanje ahubwo ikindi nacumbwira ndakubikira amahera kuri mikashi nawe yakwandikiye ngaha ngo ibintu bisigaye bigenda neza byari byagenze gute ubu mudamu yarafise ingo uno munsi baje nk'ubu bagaterura akakabati ibi byose bagaterura bakabitwara amahirwe yo kubigarukana birashoboka bwakeye jewe kuri jewe ni bwakeye kubera turi mu gitondo bakunzi ba Inyishu Media turi kumwe rero n'umutumire ngaha sinovuga ko ari umutumira ahubwo tubonye aciye ngaha muri studio z'Inyishu Media bamubonye baramubonye ni umwe yavuye ntare igihe yaragwaye reka ndamubabwire imbere yuko aza kutwibwira bike muri vyo ndabivuze reka ahubwo ibikurikira atwidondore aduha umwidondoro ukwiye mutama karibu murakoze hanyuma ndamutse n'abakunzi ba Inyishu Media ndibaza ko baza baramaze kuba abagenzi inshuti hanyuma Jesse rya mbere nshika ngaha ndibaza ku kiganiro bankoresheje arabibonye gusa kandi numvise bantumako bati nuze ariko nkibuka ko igihe uze kuvura ubundi mu je nibaza ntabwo ari byo kuvura nta nkuru z'abantu bagwaye z'umuntu agwaye numvise ariko igihe mva ngaha bavuze bati ntare kubera yari uwo ngaha tuzobitegura tuguhifana cengira ngo niyo bantumiyeko mu majambo make nturamenya ico buba gutumiyeko oya ntaco ndamenya nibaza ko baraza kukimbwira nitwabonana n'umushefu wa ntare ngira ngo araza kubimbwira ariko nibaza ko sibiza kubera ngaha kuri kamera sinzi ingene yoba yabiteguye bakunze b'Inyishu Media rero ikamfata kanya ndabaramutse ndababwira ati ni Mr. Mael Kiramvu muri kumwe nari nase kuramutse ubwa mbere kubera ko kwanza nagomba mbanze ndabapresente umushitsi dufise ngaha imbere yacu n'umushitsi dufise rero umushitsi tuzi umuganga avura je ndamuheruka ariko arahekenya ugwembe ariko arahekenya ugwembe mwaramubonye mutama gute uhekenya ugwembe ntirugukate aha kuri iyi si burya hari ubuhinga bwishi naranabivuze kijya gihe naravuze nti uno munsi abazungu barateye imbere mu bintu bariko barakora ariko n'abakoresha umuti w'ikirundi ivyo biti Imana yashizeho nabo nyene batera imbere ariko ntaguciriyemwo abantu mukoresha imiti y'ikirundi rimwe barabavuga neza yuko mukoresha amangitengeti oya samangetengeti urumva abantu igituma bavuga ngo namangetengeti hari ikintu badashobora gutandukanya urumva amangetengeti sinzi ahubwo mbere n'iryo jambo sinzi ni insobanuro nobiha no kuva amangetengete womenga ni nk'utuntu tudafashe ibintu bidasobanutse ariko burya biba bisobanutse no kuba umuntu abatabizi aticaye ngo abisobanurirwe ahandi ugasanga umuntu aratinye umuntu kubera iki ariko ubundi ntabwo ari ibintu bibi kuko ni ibintu byo gufasha kiretse ko hariho abantu bafata bijya biti Imana yakoze ugasanga babikozemo ibintu by'uburozi cyo kononera nabi abantu ariko ubundi bijya biti byakozwe Imana yabishyizeho kugira ngo bidufashe ariko wewe ugomba kunjaniranya none kuvuga ati nta mangetengete harimwo ugute mufata umuti jewe ndi muhiri wanje ugatungira ati taha wewe biraza gukoreka nshitse muhira ikibazo nari mfise nkasanga cakoretse ntare mu kumuvura ntitwiriwe turamuzana waramuvuye uravuga ati gende mu muraba hari hose
yavuwe ese aho nta mangetengete arimo oya nta mangetengete kuko no kuvuga bijya biti birafise ukuntu vyakozwe babona ikiganiro kinini uno mwanya ari hamwe mvuze ngo ndaguhere ku ntango iyo ingene igituma bijya biti bikora neza ni na sokre irimwo ne byo twara umwanya munini kuko wewe urasenga igenda senga kabisa naho nsenga gake igenda senga sawa ingenda gucishirize ku mayange gato no kuvuga nambu senga nibaza uramaze kumva ko mwijuru higeze kuba intambara yego satani aragwana n'abadayimoni apana n'abadayimoni nako bagwanye n'Imana yagombe gukubita kude sawa hinge rero ndagucire ko gato kuri ibi biti ubona ubwa mbere imana ikirema bijya bintu yagize ko byari ibintu abantu bashobora gufungura kwihereza bugi igiti cyari cyo cyose kujya ukibona cyagiye guhinduka mu nyuma cyari igiti umuntu ashobora kurya agafungura kandi n'ubu ntabwo ari ibiti byinshi biri mu isumu nuko nyene ucu usanga bitaryoshe ahubwo ntituramenya n'uburyo bwo kubika wogenda ukacamura ukagiteka ukagifungura mugabo kubera ushobora gusanga kirarura nkumbure canke gifise akandi kamoto urumva ugasanga ntikikuryoheye ariko ubundi byo bari biribwa kuko umubirizi turawurya muganga Manase je ico ndacumva neza gusa tugende neza je ndacari hahandi nyene none kuvuza uko ati mwijuru harabaye ingwano baragwana satani araza hano ku isi nico gituma bavuga bati mwebwe abavuzi b'ikirundi mwace mujana na wa mubi satani acabigisha kuvuza ibintu vyiwe ari naco gituma abakozi b'Imana n'abantu basenga bama babavuma babacira amate mu maso ubiriza rero siko ubiriza ndakubwire nkumbure uzontumeko cyangwa uzontumire tugira ikiganiro c'imitima ariko ngoma ndakubwire wewe uriko wibaza yuko ibi biti turiko turakoresha bikora neza wibaza ko ari ivyaha kuri rya ntambara yabaye havyutse mwijuru imigwi itatu hariho umugwi washigikiye Imana hariho umugwi washigikiye satani n'umugwi atatu bivuga ataco babivuze ko siko bavuga ati twe Imana rero satani atsinzwe Imana yirukanye satani uti mviraho nabiwe baca barajana ubu mugwi ataco wavuze waciye uvuga ati twe tugiye kwa Rurema oya Imana yavuze ati namwe ko mutanshigikiye murabe wanje namwe rumba potere yambare gukurikira satani nawe nyene ntibamufashije rumba abuze aho baja siko baca baraza no bazabiti siko ati twe tugiye kwibera mu biti bajya abantu rero kubera bajya abamarayika kugeza n'uno munsi nta gicumuro biyagiriza kiretse ko gusa babuze ahantu bahagarara rumba no mu bantu barimwo harimo abantu wewe bivuga kwiki yego nacabivuga ko mu majambo makemwe namwe bavuze b'ikirundi mwitoreye ingoma mu giteme mushamuhura nabo bamarayika mushamurafatira ni uku rero reka ndakubwira nico gituma jewe mfise sokre yuko ujya mu marayika ari mu mubirizi avura inyonko akavura malaria agashobora gutuma umuntu atagira isukari nyinshi mu mubiri mugihe ukoresheje umubirizi ibintu byinshi harimo ibintu byinshi by'intunga mubiri mujya mubirizi jewe niyo namutuma uti genda kwa mbe wavuze ngo uri kiramvu kwa kiramvu mayeri kwa mayeri ariwe kiramvu uti wewe genda hariya ibi nibi nkamutuma akaza akabigukorera hanyuma ugakira siko ego ikosa ririmo rero niri ukize uno munsi abantu benshi bashobora kuvuga ati bajya abantu nabagesera mugabo uno munsi umuntu ndamuvuye babo uwo muntu aranyivuga nk'akarorero aha ndafise abantu no mugombo nkwaye bashe ngahe bujumbura ndayora yego vraiment nk'akarorero umvirize umuntu ingene yageze nabusenya ko Manase meze neza hewe umugabo wanje yankunda kweri
naho akazi ko mu gitanda bagakora neza warakoze. arumva uwo ariko aranyivuga Hewe wa mutima mpaye ntabwo mbagira umugabo wanje ahubwo ngombwa ukamutungika kwitwara ifaranga kuri mikashi wa muti ntabwo mbagira umugabo wanje ahubwo ikindi nacumbwira ndakubika amahera kuri mikashi kandi banki ni kuvuga ubu nawe yarameze arakwakwalije kwe nkimubwira uti wowe kuvuga ko umugabo wawe bimugora akajya akazi je numvise ngo akazi asigaye agakora neza kajya akazi ko mu gitanda cyenda bibona urabona bijya bisambuye ingo nyinshi bisambuye ingo nyinshi urumva bisambuye ingo nyinshi urabona kajya akazi ko mu gitanda hariho abantu usanga bifitiye ingufu nke bivanye n'ingorane kanaka bifitiye urumva ariko umubwiye uti uzogende wa mudamu we hakusambura urugo rwawe ngo uce inyuma umugabo wawe ugende ufate ibi vyatsi bimeze uko ugende ubiteke mu mfungurwa utse uramuha uzuravanga n'imfungurwa hanyuma yifungurire ucuza kuraba rero ku mugoroba ko ataba imashini nitini wavu nk'ubu n'ubu okay mutama Manase genda gusaba ikintu kimwe hajya wavuze ku aho uba uyu munsi ni hehe jewe mba mu ntara ya Rutana muri komine Giharo aho bise cyane abantu bahita ngo ni mu Kumoso kandi heza mu Kumoso ni nayo tsitso y'Ukumoso bakubwiye Kumoso ni bakunzi b'Inyicu Media je mu Kumoso kweri abarundi bose ndazi mu Kumoso murahatse Kumoso ni nini ariko bakubwiye aho hantu Igiharo niyo tsitso y'Ukumoso Manase jewe nzozi wanyu mu Kumoso karibu ndaba abantu mubana mbaza abo wagiriye neza wavuye mbanze ndabi wanyu yuko hari abantu bavuye mbatse umuhana ku yundi ntoze neza erega aho ushobora kuburi kuramenda okay jewe ariko nubwo uzoza kubaza je nubwa mbere narabivuze ntabwo ndi umupfumu jewe oya uri umuganga w'ikirundi pfumu siko nivyo vy'ubuganga wanashaka sindi wa wundi wogenda uvuga ngo Manase ngo nkeneye ngo mvure urumva ugapfa kuza uko nyeneho vyovyo urumva ko sindi na wa muntu kuko sakazi kiwanje jewe akazi kiwanje ndi umushoferi bakunzi b'Inyicu Media munyumve neza burya abantu biba bakoresha imiti y'ikirundi n'abantu babifashe nk'akazi wewe usanze ufisa kandi kazi ukora jewe akazi kanje ka misi yose ndi umushoferi urumva ariko muri ako kazi nyene maze gufasha abantu benshi kandi gutanga umuti wewe rero ubifata nka service ni service kuko nta n'amahera ndakwaka kuko ushatse wonsororera agafana mugabo udashatse naho nta kindi kizi yuko nzi yuko wewe service wayirose kandi yagushimishije kandi vyagenze neza aho n'amashimwe ku Mana mu majambo make we usanzwe usenga je nakumvise kuko umuntu yizera abamarayika abasanzwe asenga ndasenga kweri Manase je uranyumije kwe none Manase ego watubwiye neza gusa hari abantu uyu munsi bafata uwo muti bagashaba tuvuge bawufata ukutari ko bigatuma abantu bose bamwe umuti w'ikirundi bashaba wanga ugasanga nk'ubu wakoresheje nabi nko mu bintu bimwe bavuga byo kwica abo bantu ntaco bahanura nka wewe usanze ubikora kandi usenga arumva abo tubita abarozi ariko n'abarozi baratandukanye hariho abarozi agushirira ibintu kunjya ugasanga umuntu arapfuye hariho abarozi banezerwa no gukindana umuntu ugasanga aragutembereza ijoro ryose ukazovyuka urushe atakindi gusa kuba yo kumva ko ubuza amahoro ivyo bikamunezereza hariho n'abandi
aza akakuroga akaryoherwa yuko umaze nk'imyaka nk'ibiri 3 urwaye atakintu ukora ivyo bikamuryohera urumva mbere wanashaka kongera akakurogora. None nkubatse reka tugende neza abakunzi b'ishomedia n'abari ko baradukurikirana barakeneye kumenya ati Manase atanga umuti w'ibibazo binini kubera abantu baba bafise ibibazo bitandukanye. Hariho abagore bakwitwa n'abagabo, hari abagabo bakwitwa n'abagore. None aho naho urashobora kumubwira ati uyu muntu ugufashe urugo rwanyu rwara mu majambo make barabaroze ubu mutima ubufashe murashobora gushamo bana neza urugo rukagenda neza. Baba cyo burya nubwo wumva ivyo ndabigira cyo sinizerera mu miti. Uno munsi ufashe umugabo umudamu wanaka kubera umenga asa nk'uwo bahohoterwa n'umugabo ugaca ufata ukamuha umuti ugo rugo ahubwo ho kuba ugo rugo urusanasanye urusambuye urusambuye umuntu atanga imiti ku badamu kugira ngo bakundwe n'abagabo uwo nawe nyene je ndamwita umurozi kuko uno munsi ugiye kubiraba neza ugacengetera neza uzosanga ibice 80 kwijana arabagabo babayeho nabi. Urumva cawibaza rero babayeho nabi uko bagaca baronka umuntu abahereza imiti vyukuri wosanga igihugu abagabo bose bacitse ibiyingiyingi kuko n'abagore bake yaronse umutato guhereza umugabo ni bake kwanza mbere wosanga nko mu badamu nka 10 wosanga wokuramwo babiri abandi bose bazi ko uwo muti ukora bawuha abagabo kugira ngo bari wategeka mu rugo. Ndumva mu majambo make werera bufasha n'umuntu agwaye ingwara iboneka uvuga ati uyu muntu aragowe ashobora no gupfa canke ibintu bishobora kumera nabi. Okay kuko nk'ubu uri umudamu uje uti nkeneye umugabo wanje arankubita aramhohotera aragirante urumva nkeneye ngo umuti umugabo wanje ahunde ndakubaza ati none yakorongo yatagukunda banza ugenda urabe ico kintu gituma agukubita ubundi nk'uwo muti naho noba ndawuzi sinowutanga kuko nuburozi uno munsi umugore wawe agwaye umuti ntusubira no kwiyumvira ivy'akazoza vy'ikimbere ubwo muraba gusa umugore wawe ni washaka ari we mwiza umufise gusa ivyo biraguhagije nta none uyu mugore nawe yakwandikiye ngaha ngo ibintu bisigaye bigenda neza byari byagenze gute? Ubu mudamu yarafise ingorane zo mu gitanda gusa ntabwo ari ingorane ntabwo ari ivyo wumvise neza ingene yavuze uti kandi urumva no mu kuwutora uwo muti yarafise amakenga ati ubwo niyo nawe umuha nta ngaruka mbi bizohava bigira umugabo ubu mugore ndanamushimiye vrema kuko ubu mudamu n'umuntu azi cyamutwaye mu rugo avuga ati umugabo wanje aragwaye nkumbure ndabimubwiye yo hava yiyumvira ibindi reka jewe nce mu mbavu ngende ndamwirukire urumva no munsi rero aho umugabo aratangara ashitse mu gitanda akabona akumva ibintu ni muzuri iminota 30 isaha n'inusu mu majambo makuti abagabo bose vyase ku bintu vy'akazi murinda gutera ijeki kanka muze mwegere Manase. Oya aho uzobuntwaye mwabimwe vy'ubupfumu oya none umuntu agutelefone akagusaba ga service ati ahubwo reka siko muri bibiri havuga ngo mu bihere ubusa mu bitangira ubundi siko mu inyishu media niyo mwabishaka muzombwire kuri ico kibazo ico ndabahereza amafoto y'ico giti no ngaha Bujumbura nama nagiciye ko ngaha abantu biyamurire sinanigwa mwacha mukitisha amafaranga wenda kubona oya
none je nogicisha amafaranga gute ahubwo nzogusanga iwanyu unyereke vyinshi kuko bera iwanyu ho ndazi haba ari vyinshi untebereze mwishamba ino ntabihari cyane iki wewe uvuga ko atabihari kubera utabizi ariko je nama nabiciye ko ndabibona ntacyo bakunze b'inkomedi ico kiganiro nzogikora abinyereke neza gusa wewe rikiriko kirambabaza ni kwera ukuvuga ati nturi umupfumu kandi uvuze imiti y'ikirundi reka tugende neza rero none nk'umuntu ashobora kuba bamwivye amafaranga sawa bakaba yamwivye ubunyene wewe nta gati wowe uzi ishobora kukampa nkacamenya ati nakayanyivye amafaranga ashayangarukanira kabimwe abandi bakora babo wewe uzokwibwa ndumva hagati yuko kwibwa amafaranga uzokwibwa n'ayandi baguhende ngo ngomba ndakurabire ku kiyongo ngomba ngo ndakurabire bakwivye amafaranga he bavuga uti mana urampa yandi mana se rero nibawe n'umupfumu rero oya je sindi umupfumu uzi ingorane yivyo uno munsi baje nk'ubu bagaterura akakabati ibi byose bagaterura bakabitwara amahirwe yo kubigarukana birashoboka ari vyinshi mugabo okay urumva yakwinjiriye mu nzu aterura ibintu vyawe arabijanye urumva amahirwe yo kubigarura arahari ijana kwijana siko ariko umuntu aje za ntoki zibiri agakora mu mufuko mwene uko agaca ahereza umugenzi agahereza uwundi ivyo nta akamaro ko kwiriga umuntu arazi gusa nk'umuntu aje agatwara televiziyo ngaha agatwara frigo n'intebe ikintu kiboneka okay canke telefoni ziyimvye kuyigarukana birashoboka ayikuye mu mufuko ikana aho riho hose ayikuye okay aja kayitora ngaho ku meza aho birakunda mugabo yikwibiye mu isoko uriri mu mufuka akayigutwara canka ukubita kace gakora mu mufuka akayigutwara ivyo ntibazokwiye ariko ari ikintu kivuye mu nzu ikintu kivuye ahantu cari giteretse nk'ahantu cibereye ngaha umuntu akaza akagiterura akagikura aho hantu akagenda ico kintu hariho amahirwe yuko gishobora kugaruka kuvuga wewe ndumva uyikura kwepa wanka ko tumenya yuko uzi ibintu vyinshi ibintu je vyinshi ndabizi ariko siko kazi kiwanje oya akazi kiwanje nakubwiye jewe ndi umushoferi kandi nkunda akazi kanje urumva ivyo bindi duhuye n'umuntu akeneye ubufasha ndamufasha kandi atakintu ndamwatse okay siko ego sitangazo rero yuko uwari we wese yoza ngo nirutse ngo kwana ugomba mpeba akazi kanje nce nja muri ivyo nta n'uruhushya ndabifitiye muri leta urabizi yuko ntivyemeye igihugu cyacu kifise amategeko kugira ngo umuntu abe umuganga avuza yaba aba bavuze imiti y'ikirundi bategeza kuba bafise uruhushya bahawe na leta oya ntaco manase we twarakubonye mu kuvura ntare uhekenye inzembe kandi ugwembera ukarishe ugwembera umeze neza uraruhekenya mbona n'abaravye ikiganiro barabibonye manase tuvugane ukuri rujya gwembe wahekenye ntare agashakira yari yavuwe n'abantu abasenga basenze byasi aho nubuhe buhinga burimwo ngaho wakoresheje ubundi muntu yobagoye kujya kwa ntare wo bimukorera nawe agakira nkakujya kwa ntare namba ntare yarakize hanyuma hakaba uwundi agwara ingwara nk'iyo none ntiwumva paracetamol ze ntuzi ko ikora ngaha igakora na hose uzosanga ari paracetamol ikora ku ngwara imwe namba agwaye kujya no musi ugwembe bashobora ngabo we naho uri kurampenda ugwembe wahekenye ntirugukatira je mfise amakenga gusa rero je nzozi wanyu gusa rero ntaco duhe akanimero tuzohore tukuronderako inomero mwebwe gende mutunganye ikiganiro canyu hanyuma mugishire ko hajya inomero muzishire ko muri commentaire abazikeneye bazitore hajya ariko ngaha aha nta nimero yanje nogenda ndaguhaye bakunze ibinyishume bya uyu mugabo numupfumu kubera je narabibonye ahekenye inzembe nta muntu akenye ugwe mbatari umupfumu
ahubwo wewe uri kurabi gusa ntungire na uri kurabihakana je ico nzokora nzoza guperereza iwanyu ndabe neza ko atahantu wowe ufise ukorera oya ntahariyo cyangwa utinya kubera tarusha uraronka oya usha noruronka none amategeko aratomoye urusha noruronka nta kibazo noruronka none ntibarutanga none urusha bararutanga ariko kubera reka tugusezere tuje kuraba ababosi bagutumyeko urabona ndagukwakwandija mbonye uje ngaha ndavuga ati umuntu ndamunza ahantu reka tugende kuraba ahubwo mbere urananyoteje we ntubona none ko nyotewe kandi urasoma aho iwanyu harashuka urasoma jewe ni werifana ibintu byose birimo harukore ntavyunywa ariko harukore nayo n'umuti harukore nawo ni n'umuti okay ariko umuti nyene urumva umuti so umuntu hanwe ajya umwanya wose okay bakunzi b'inshume dia rero yari mayanga aka Kiramvu niwe mwari muri kumwe turi kumwe na Mutamande Manase wariya mu kumoso ndabemereye ko ngiye kugenda mu kumoso ndabuye umugabo hakorera neza cyane kubera ivyo ambiye sindavyemeye cyane umunsi mwiza sawa mugira ndumiwe